Hello, how are you? I am good, and you? Hello, Jamal, how do you do? I am fine, and you? So, Mrs. Omumba Majamavogwa, how are you? How do you do? I'm good, and you? So, uyu munsi ndafite ibintu bishasha. Nizo turavuga misi yose, how are you? How do you do? Ngiye kubaha ubundi buryo 10 bwo kuvuga how are you? How do you do? No kwishura misi yose nizo turavuga how are you? How do you do? I'm good, and you? I'm fine, and you? So, nubu ubwo bwoko rero 10 nubuwe waburi tayari kibiri tayari reka dutangure. Hello, ndabahaye ikaze kuri twicyongereza hamwe na Jamali. Iyi ni episode ya mbere, nizire neza yuko igiye kuba episode nziza, mwironkera ubumenyi, ibintu byose bimeze neza. So, reka dutangurane n'ubwo bwoko 10 bwo kuvuga how are you. Eske no kuvuga how are you tukivuga nkuko nyene kiri, aho turacyavuga how are you. Si how are you uyu munsi ngiye kuza ndabigisha niko na majambo no kuntu baya pronounce. So kuvuga ati how are you, tugiye guhindura ijambo ni how are mera nkuwasama how are you. Tuzurava how are you, oya vuga how are, mera nku relaxing gatoya, vuga how are you. Wazuramira unyigana ndibaza ucibitora. Twagiye how are you, how are you. Sura muri wenyine numve, ndabona wabitoye. Reka tugende kandi how are you. Nizere neza yuko how are you wagitoye bakigenje neza. How are you. Reka tuje ku nyishu nayo bayipronounce gute, uri tayari? So inyishu nayo kuri how are you, dusubire inyuma gato ya kuri how are you. Mere kuri how are you umere nk'ushirayo akajambo ushe we hagati we. How are you, how are you. Ni nk'izina how are you washizemo kajambo hagati how are you, cyabyora kuvuga how are you shamo ushizemo gordome hagati we cuvuga how are you. Ndibaza bicabyora kuvuga how are you. Hama inyinshi nayo ni I'm good, and you? Ariko nga kuri I'm good and you tugaduhindure gatoyi, tuvuge ngo I'm good and you, vuga I'm good and you. I'm good and you. Kuvuga and, vuga n. I'm good and you. I'm good and you. Duhindure I'm good. Hahereza de, iga de ihereza cha tuvuga re. Hajya kuri de ihereza tuvuga re. Vuga I'm good and you. I'm good and you. I'm good and you. So nibaza ngaha kuri I'm good and you, tubi twigicyongereza cyane mu rurimi rwacu. Ndibaza byiza biroroha pronunciation. Umuntu usanga usuzogenda ukavuga kwa jambo I'm good and you, wanozopote umuntu cyongereza amazi yaciye igihe kirekire. Icyongereza rero ibanga ry'icyongereza sikindi. Icyongereza sikumenya ibijambo byinshi uvuga amajambo menshi mu cyongereza, oya ahubwo nukumenya icyo cyongereza ugipronounce gute. Umuntu ashaka kugira icyongereza igihe kirekire ariko ntamenye bitwa pronunciation. Vyo waruziko biba. Iyindi nyinshi y'umuntu akobajije how are you, urashaka kuvuga ati I'm doing good. Yourself? I'm doing good. Yourself? Ni yourself. Muze muraraba mumvize pronunciation neza. Pronunciation neza. I'm doing good. Yourself? Chubati I'm doing igage ihereze kuri I'm doing igage ntayo mvuga kugira bize kunyorera kuvuga nyarutsa. I'm doing good. I'm doing good. Yourself?
I'm doing good. Yourself. Yo. See your. Ni yourself. I'm doing good. Yourself. Cyangwa ushobora kuvuga ati not bad. You. Not bad. You. Tuvuga ati not bad. You. Cyambira muze muraraba mumvize ukuntu mvuga. Simvuga not bad. Not. Nta not mvuga ni no. Cyumira nk'utsitara gatoye. No bad. Not bad. You. Not bad. You. Not bad. You. Twagiye. Not bad. You. No. Not. Ntuvuge ushobora kuvuga ati not bad ariko mzingiye kuvuga ati not bad mba ngiye kuza ndirusha. Ushobora kuvuga ati nk'umuntu azi icyongereza cyane kuvuga ati not bad you. Cyangwa kuvuga ati not bad yourself. How have you been? Ni how have you been. Hata kuri have ijya h yikureho uvuge have. How have we igumgira ko direct how have you been. Izineze kuwa gitoye suramo twumve nuko nyene how have you been. Reka dutangure n'ubwo buryo rero 10 bwo kuvuga how are you. Uburyo bugera 10 ni how have you been. Shaka kuvuga unyarutsa how have you been. Ni how have you been. Ijya heki yo kuri have mera nk'uyikuraho uvuge how have you been. Kura kugire how have you been. Ubaze how have you been. Nakubagiye nkuko urashobora kumwishyura I am alright. How about you. Ariko jewe sinkunda kuvuga amati cyangwa ati I am alright. How about you. T izijya te ntimuzivuge mera nk'uyiba bivuga ati I'm alright. I am alright. How about you. Yeah, cause umwanya ndakunda kuvuga nyarutsa niko ndavuga nyarutsa rero ntisanga umengo ibintu hazi ibindi kuko ndakunda kuvuga nyarutsa n'ubuzima musanzwe. Uyishaka kuvuga rero nyarutsa wihuta uvuga ati I'm alright. How about you. I'm alright. I'm alright. Kubera mu abantu abazungu bavuga indome bazivuga zose zifatanye nta muntu wumva avuga ijambo akika. I am alright. How about you. I'm alright. How about you. I'm alright. How about you. I'm alright. How about you. Subiramo. I'm alright. How about you. I'm alright. How about you. Bifatanye twagiye. I'm alright. How about you. I'm alright. How about you. Uburyo bw'icyenda ni how's it going. Ariko kugira tugende buhoro abo two turigisha batahure ni how is it going. Ubifatanyije ni how is it going. Ariko kugira uvuga inyarutsa cyambere murazi ko twibanda kuri pronunciation sivyo none ni how's it going. Kuri going ijyage ntayo dukunda kuvuga ni how's it mera nkubi fatanya ugende how's it going. Nkubuye n'umuntu hey Jamali how's it going. Nibaza muko murumva how's it going. Shaka mugire nifuza neza ko mugira pronunciation nziza
ni how's it going, how's it going, how's it going, neza. Hama ukubajije how's it going, ushobora kuvuga ati mu majambo make alright, kubera twebwe tutavuga ya majeza ati ni alright, yourself, yourself. Mwibuke tuvuga ngo yourself, tuvuga yourself. Alright. Ubwoko bw'umunani nabwo ni hawawi. Nk'ubu winjiye nko mu ishuri cyangwa ukagenda mu kagwi karimo abantu barenga 5 cyangwa nka 2 naho biba ari umwe, bashaka kuvuga ati hawawi. Ntituvuga how are we, ni how are. Ijya are urashaka hawawi. How ijya we shamu we ifatane na hawawi. How are we, hawawi. Ushaka kwinjira mu kagwi k'abantu cyangwa naho bari umuntu umwe kugira ugire pronunciation nziza uvuga ati hawawi. Nagira ngo ndakwibutse sindi umwigisha, nta certificate ndabifitiye, ariko nugufashanya ku cyongereza nzi turagenda dufashanya. Sawa, twagiye hawawi neza cyane. Inyinshi ni umuntu akora mu kije nkuko ushaka kubunamye uri kurandika nko mu ishuri cyangwa uri busy, ushaka kuvuga ati good thanks. Ijya day ikurikirana na te, simba ngo good thanks, ngira ko good thanks. Good day ikurikirana na te ni good thanks. Uvuga good thanks kubera uvuge unyadushyira mbere. Mwibuke ngaha duharanira pronunciation. Good thanks. Ndabona ko uragenda neza. Reka tuje ku buryo bugira indwi. Uburyo bugira indwi ni how is life. Ushaka kuvuga unyarutsa ushobora ati how's life. So ushaka kuvuga unyarutsa how's life. Tubwe turondera cyane pronunciation. How's life ni how is life. Biroroshye cyane. Mukaca wishura munakubagije how's life, usha wishura pretty good. Mwumve sinavuze pretty. Urashaka kuvuga ati pretty good, ariko hagize igate vugare pretty good. Ushaka kuvuga ati pretty good, ariko tubwe turondera cyane pronunciation. Sivyo ni pretty good. Ndi Murundi, kimwe shobora kuvuga uku nawe ushobora kubivuga. Ubundi buryo bwira gatandatu, ashobora kuba ubona ukabona umugenzi wawe cyangwa ukabona umuntu muzinanye, ushaka kucugenda what's up cyangwa what is up. Ariko kuri atwe turondera pronunciation tugenda what's up. Ijyatse irafatana ni what's up. Umbatari uburyo bwiza. Ubwiye ugaba nk'umugenzi what's up. Kubaje what's up, ushaka kuca wishura not bad, what's up with you, not bad. Wibuke ushaka kuvuga ati not bad, ariko turondera pronunciation ni not bad, what's up with you. Kacongera kacumubaza not bad, what's up with you, or not bad, what's up with you. With you turondera pronunciation neza ngaha with. What's up with you. What's up? Not bad. What's up with you? Ukaba bitoye. So bano mudukurikiye nibanze mudufashe ngaho gatuye muri subscribe, like na share kugira ibi vyigwa tubana dutanga bize bishike n'abandi benshi, kugira na YouTube bibone yuko ivyigwa twe turatanga abo tubihereza bibafasha. Kira subscribe na like na share cyangwa kuri Facebook
ushaka kugira like kuko intumbero yacu niyo gufasha abanyeshuri barenga 10,000 tubafashe kumenya icyongereza. Kimba wifuza yuko intumbero yacu yojya mu ngiro, gira share ubihe n'abantu bose batashoboye bishangaha cyangwa batagize subscribe cyangwa follow kuri page yacu, bafashe basangize ibintu dukora nabo bigira icyongereza. Ndabeshye gira subscribe. So reka tubanye ndani twigira icyongereza. Ubwoko bwira gatanu ni what's new. Mu Kirundi nko umuntu yovuga nta bishasha. What's new? Nta bishasha. So munavuze what's new. Mubizi harimo itandukaniro abanyamerika bavuga what's new, ariko cyekwera ntuye muri Australia mvuga what's new. Nta bishasha. Urabizi n'abarundi barakunda kuvuga ati babazanya nta bishasha. What's new? Ishi umuntu akubajije ati what's new, ushaka kuvuga ati not much, you, not much. Ijate ntidukunda kuyivuga ni not much, you. Subira mutumbe not much. Nuko nyene wagitoye ni not much, you. Ubundi buryo bwira kandi bwo kuvuga how are you, bwo kubaza how are you, ukashaka kubaza what's going on ni what's going on. Ariko kuri going again how dukunda kuvuga ni what's going on. Igare kuri going dukura ko ge hakasigara n igenda gufata kuri on. What's going on. What's going on. Ushaka kuvuga runyandutsa kwa ni wagera hanu ukavuga what's going on, umuntu azokumva uramukije what's going on. Atsabati what's going on. But uyu muntu amazigiye kirekire avuga icyongereza. We nawe kimishaka abantu bazomenye ko umazigiye kirekire bigira icyongereza, aho uri ndazi kimba aho uri ukora udurikana mu telefone kuri computer ndibaza bizuce bigenda neza. What's going on. Pronunciation ndaza wayakiriye neza. What's going on. See what's going on. Shaka bati what's going on, ariko what's going on ijyage wivuge what's going on. Vuga twumve biroroshe ni what's going on. Nuko nyene what's going on. Nize neza yuko kuri what's going on biragenda neza, right? Ukubajije what's going on shaka kuvuga ati not at all ni not at all. Ariko kuri not at all, not ikurikira not at. Igate vuga re, igate uvuge re banzo uvuge re. Nora not at all. Kuri not at igate not vuga re. Nora not at. Katuvuge not at. Nora. Kuri not, kuri at hajya kuri not hariza te hatatangura a kuri at hachakurikira a na te ni at hachago all nora ufukati not at all not at all ufukati not at all kuri all nuchuva ngo all oya all not at all all not at all not at all vuga tumbe not at all. Nize kuri pronunciation yawe kiragenda neza kuri not at all pronunciation kiragenda neza ndavyibaza not at all
Not at all. What's going on? Not at all. Not at all. What's going on? Not at all. What's going on? Not at all. Not at all. Ariko twebwe ni reka duhindure pronunciation. See, not at all. Not at all. Not at all. No at all. Not at all. Not at all. Imbere yaho dukomeza duhejeje what's up, what's going on, what's new. Aha batangwa na what. Inyishu uzotangura kuvuga misi uzobe uri negative. Misi uzobe uri negative uzovuga not. Ivyo uzovuga bizoba ari not at all, no bad, no much. Not at all, no bad, no much. Uzokubaza ijambo atanguje what. Uzokuramutsa atanguje what. Yesu na uzoba uri negative miss yose. Tuzuribuka uzoba uri negative. Not at all, no much, no bad. Not at all, no much, no bad. So kanye uburyo bwira kabiri ni how you doing. Wumve si mu ncamake ushaka nyine kuvuga neza ni how are you doing. How you doing. How are you doing. How are you doing. How are you doing. How are you nkuko babivuga ni how are you doing. How are you doing. Ariko tubibwira twibanda kuri pronunciation imeze neza, reka amategeko tuyarenge. Yazo bavuga mise icyongereza cyo mu gitabo cyangwa uvuge kujya misha kikwigishije musuzuza rero mu bihugu byo hanze Australia cyangwa Amerika cyangwa handi ibindi bihugu byose bavuga mu cyongereza ujye uzotungurwa. Nibavuga how are you doing, urashobora kuvuga ati how you doing. How you doing. Urashobora ukabaza how you doing. How you doing. Ni ijya kuri r twayikuyemo na gereza twatwaye ko ni how you doing. Ijya ge how you doing cyatuyiko ni how you doing. How you doing. Ndibaza ngaho ko muragenda pronunciation mubibona neza. Mwibuke intego yacu niyo kwigisha abantu barenga ibihumbi 10 tubigishe icyongereza. Inyishu umuntu akubajije how you doing ushaka kuvuga ati doing good. Mwibuke doing ntwa doing good gets ifatanye gets ibiri ikicuga tuzogisubirako ukuntu amajambo iyo afatanya ari byo bitwa consonant plus vowels iyo zifatanye uburyo cyazicika ijambo rimwe. Akaruro kuri how akaruro kuri doing good zijya ni gets ibiri rero zafatanye ni doing good. How you doing. Doing good. Subiramo doing good. How you doing good. So kanye reka rero tuje kuri iya nyuma. Cyanyuma ni cyambere mwibuke kugira subscribe kuya mufashe nabandi benshi bashaka kumenya icyongereza aha kuri SJ10 channel. Ndiseriye ndakomeje kugira ndabafashe kwiga icyongereza no guhindura pronunciation. Abarundi natwe dukomere tuje hejuru turavuga icyongereza nk'icyabandi. Ndabeshye. G'day mate. Bwa mbere nkaba nongeye kugushimira wewe uciye kuronka amahirwe yo kumara iyi video yose ukayiraba mpaka gushika ku iherezo. Uburyo rero bwa mbere aribwo navuga bwa nyuma ni g'day. Ntuye muri Australia nko mshaka kubona kuri darapo hari inyuma Australia hamwe no Burundi. Ndi Burundi ntuye muri Australia. So uburyo bwa mbere aribwo bwa nyuma ni g'day mate. Aha rero muri Australia igihe nashika ngaha naratunguye kumva abantu bavuga
Grey bisigura ni good day. Good day je vois ni grey. Umva rero kubona zo bansame cyo kuza muri Australia bizoba byoroshye. Ni grey. Mate bisigura friend. Ni nkuko kandi byose nzogenda bibigisha umunsi ku munsi. Mate bisigura friend. Ngambye rero rero murashobora kuca wumva grey aramukije umuntu ni grey nta bintu byinshi ni grey good day ni grey aribwo uburyo bwa nyuma bwo kuvuga how are you. Hama no kwishyura cyo kuvuga ati grey ngaho rero urashaka kuba bimenyeye uburyo 10 bwo kuvuga how are you ubundi buryo bwo kuvuga how are you uburyo 10. Nizere neza yuko niba wandikiye umuntu mu message cyangwa ugahura n'umuntu ugiye no kwishuri how are you nize neza kimburavye kano ka video how are you ko kuva uyu munsi uyisezereye. Reka natwe tumuvinge tuje ku yindi level. Ndabeshe tumuvinge ku yindi level mu cyongereza. Naho rero kimba aka video kakuryoheye cyangwa ukaba ufise undi mugenzi washaka kwiga icyongereza nkuko twabyisezeranye kwigisha abantu barenga 10,000 icyongereza, gira rero subscribe ugena like wibuke kugira share nkuko mubizi ni Jamali Salim. So ndabashimiye cyane abantu bose baravye aka video kandi nizeye neza yuko uburyo 10 mwese mugiye kwishimira kuza murabukoresha mu buzima busanzwe. Mu ma message bandika mu message cyane ndazi yuko hari abantu benshi, abantu bari za Oman, abantu bari Amerika, abantu bari mu Burundi, kuva muri mu buraruko mu manuko, hose mu burengero, ariho za Muyinga, hariho Muyinga, abari Muyinga, abari Cyankuzo, abari Bujumbura, abari Makamba, bose za Gitega, za Ruyigi, za Kirundo, Ngozi, KYZ, Kayanza, MYG, Muyinga, abantu bose bari za Cibitoke bose bifuza kwiga icyongereza, n'abandi bose bari mu hanze y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nizeye neza yuko tugiye kuza turiga icyongereza neza. So kimutaja kuri channel yanje Facebook, kuri YouTube ni SJ10 channel. Bye. Tuzohurire mu kavideo ko butaha. Nizera neza yuko misese wa postinga ku mafoto kuri Facebook uvuga nice picture. Ujya ntoba ushaka kumenya ubundi byo kuvuga nice picture. Tell me so about nice picture. See you. Bye. So muryoherwe kimba akavideo kakuryoheye nikwiye kutogasubiramo ukaraba ukakikura wige neza. Kasubiramo ukarabe utahure neza. Bye.